Mwami Yesu arindeze niwatanga amajambo umunyabyaha ngo renguka wumva iby'ubugingo atugirira ubuntu akatwiyegereza amajambo meza cyane yo kunera umunezero niyo meza ndayakunda ntahatanezera. Abantu benshi bagenda mu byaha akaguma mu ishengero hari umuntu agira gutya bazokwihana ndi mu gupfa rero uri mu gupfa petetere uzokwihana mugabo inzamba ntizoyumva ubagomera kwihanisha ibyaha byose kumviro inzamba nturimo. hari ukuntu twigishije ibintu nabi. Inzamba n'ukajyambere ni ibyo abantu bakoreye Imana, abantu baciye mu irembo rifunganye, abera, abantu babesheje icyaha, abantu bafite impuzu z'ubugeni. Mwizuka rya kabiri hazoba imanza intama mu mpene, kandi abantu aho mwizuka rya mbere bazocira imanza amahanga. None ko ko muzagasoma neza muzosome mu gice cyavuga ngo izuka ry'abantu bose, hanyuma bacabona mu bitabo byose biragizera birazinuwe hasinuwe n'ibitabo mwizuka rya kabiri. Izuka rya mbere hazozirwa igitabo kimwe cyitwa igitabo cy'icibutso. Bavuga ibyibutso n'ibyo wakoreye Imana. Igitabo cy'icibutso ni ibintu bizovugwa uwo yarihanganye, yanesheje ibi, yankoreye ibi, yaciye muri ibi, byagenze uko. Icyo gitabo cyonyine mu izuka rya mbere bazokumva ingamba. Yesu yarabavuze ngo umwazi ujyanwa ubundarekwa. Bari mu murima ishengero rimwe, bari kumwe barasyera ku rusyo rumwe, no kuvuga bari kera baragisunika umwazi ujyanwa uwundi arekwe. Inkumi 10 zitanu zari ibicucu, zitanu zari ibitego. Ni 50%. Naho bari kwa 10 wale kuvuga tinacho nzongera nawe patipusa noneho ni benshi nisengana fusa. Abantu babigishwa nabi waba uri kuragwa waba uri mu irwanda mu kuzokomeza nayo kumva ndakuhebuje. Inzamba ni abantu baneshi, abantu b'imvura mutima mbere barimo bazocira Imana. Ero tuzahagarara imbere y'Imana umuntu wese wazije yakoze. Abantu barimo abantu bakoze ku mutima w'Imana bazoja kwambikwa ibitsibo hanyuma bakaganzira abakristo kuko babikwiye. Aho rero aho tuzotwara abakristo kuko turabimerera. Nico gituma aho nigeze avuga ngo iryo jambo yarisomye ku kigandaro cyacu umubyeyi wacu yagiye nigeze avuga ngo igitibo cy'ubugingo, yavuze igitibo cyo kugororoka. Amen. Abantu bo mwizuka rya mbere n'abantu bafite igitibo cyo kugororoka. Igitibo cy'ubugingo nicyo mwizuka rya kabiri. Izuka rya mbere ni igitibo cyo kugororoka. Mubwirizawe ni igitibo cyitwa Stefanos, igitibo cy'uwahiganywe agatsinda ihiganwa, igitibo cy'uwarwanye akanesha, niko bisobanura mu Kigiriki. Abo rero kunya kuba mu ishengero nuko niko bisobanura. Bibiliya iravuga yuko ngo hari abantu bazokwicunguza amaraso yabo, bazokwanga inomero za Chariko, ngo bazanye mu biganza by'intuze. Yesu abaye ishengero ngo n'abageni ngo bacobora babazi baca baganzanya na Kristo. Vuga bahombye iki? Kuronema, kwambara ibitsibo na renosi n'oranyo. Umunsi mukuru bawita banquet
n'umunsi mukuru uri mu kurya severe hazorya Yesu n'ishengero gusa abandi bo mu ijuru bose ntibazorya kuri mwene none abari bamaze bazo ngo none ngo wizuka ngo none n'umuntu maze ni ukuri bavuze bakoresheje iyo bakoresheje ngo kuzuka mu mva nta muntu azobona rero babayizuka basanze muri maskerete yawe ho babayizuka ukagira byabaye kandi ahantu kuri umuntu atwaye asigaye ikiremba inyuma y'imyaka gusa twagarutse ngo yumva inaka ngo heyaje ngo hegere mukorere Imana mugoroke aka kantu je mpagaze ku musozi wa Elayono igihe twaja muri Isirayeli naritegereje naho wumva hacamo wa mwonga wa mwene Hinomu burya twavuga mwonga ariwo bita Hinomu ndabe Hinomu kubera redeshe zose zo muri Isirayeli hajya ku musozi amadeshe yose yamanuka mu mwonga wa mwene Hinomu bagashaturiraho hakaba ariko arakumuriro kumara mu ijoro bashobahita Hinomu hajya no hamwe ijambo Hinomu niyo ari niyo kandi bita Tofeti kandi barakunda abana nzosubira guhagarara ngaha nzananye na Yesu araryoshe vraiment uriko raba Yerusalemu burya ni hafi cyane nibabaca munsi umanuka gatoya uryoka hajya hepfo hari imva yanuze ya Bikira Mariya n'abana ngo yaraduze mu ijoro batabyanditse muri Bibiliya bavyumvikanye gusa hamwe twomenya ibiturindiriye nta na kimwe tutokwihangana Imana idufashe je nibaza yuko byose bizobaho ariko ikintu bigiye kuzoba gikomeye iby'idini kuko batabisambuye ngo haba no kumwigisha muri famiye ibintu biguma bitumbereye neza Yesu nashimwe Imana bahezagire Yesu ari hafi mwabana Yesu ari hafi ubu hazari n'ibihugu bifite amapasiporo atandikwa ko umugabo cyangwa umugore bandika ko umuntu gusa bavuga ati ejo uzoba utari umugore warigize umugabo ejo uzoba uri none rero iyo batanguye kwigisha abana bakabigisha ubusambanyi muri primaire murumva c'est l'obscurité ivyo rero nivyo bimenyetso bikomeye by'umuhererezi kuko Imana icituma ibiyumvira navyo namurabwira les péchés structurels zizana catastrophe naturelle nakuri hajya dufise ibyaha structurel mu Burundi ntabwo bikizoduka rwose kuri hari imisozi imanuke izuba ryake ryica abantu imvura igwe yica abantu kuko les péchés structurels ni ibyaha byemewe Imana rero igifise ibiyumvira ibiti ndagutuye bigahita bigakora ibara mw'isi mu mpamvu imyuzure yabaye za Dubai za Chine za Afrique du Sud byabaye ibintu bikomeye byo muri niyo ngo ni na shuma climatique korona ngo tugire ngo tugabanye ibintu hari umuntu afite ikibazo Yesu nashimwe nagomba gushimiza inyigisho ko biribuka yuko mu buryo bwo kugira icyo twiteze rero naza ko ari ijuru rero uko twumvise mu nyigisho hari ibimenyetso bitari bike ariko nagira ngo kuri kimwe mwashimikiye ko mu ntango kijanye n'ubuvugishwa bw'ibinyoma buca mashengero abakozi b'Imana twita abakozi b'Imana ugaca rero mu byumba by'amasengesho bakomeye bizwi rwose byaba dusanga bikwega hakoreshwa n'ibitangaza bikomeye none rero bagira bati ikibazo dusubire muhashimangire cyane mbega abo bavugishwa b'inyuma umuntu yobamenya kuti ibihe bigaragaza neza ko kenshi bazi umenga bafise ishusho y'abantu b'Imana bigaragaza neza ndabona neza ko umuntu ari inyuma bari imbere bitangaza ko barakora ibintu bigaragaza ijambo ry'ibintu risa n'iryo ibimenyetso bigaragaza Yesu bitakoze
umushatsi aho usanga hariho abantu benshi bazova ku kwizera kw'Imana bagomba kumenya mbega cause za apostasy n'izihe ni gute twohagarara kugira ngo tuve muri abo bantu bazoja mu bya apostasy. Icya gatatu mwatubwiye ku byerekeye le nouvel ordre mondial bagomba kumenya mbega l'attitude du chrétien actuellement base ibyo byerekeye ikivangane c'amadini uko twumvise hari n'abari hejuru usanga bishigikiye mu madini yaba n'ahandi cyangwa ugasanga ibyerekeye homosexualité biriko biraca no mu mashengero amwe akabyemeza mbega umukirisitu uyu munsi yohamena gute nabyo yokora iki? Murakoze. Yesu aheze. Numva yuko ibibazo muri birebire ariko ngomba ngaruke kuri iki kintu. Yavuze ati none umuvugisha w'ikinyoma uzomumenyera kuki? Yesu kandi yavuze ngo uzobamenyera kubyo bama. Bigeze bavuga uzobamenyera kubyo bavuze, uzobamenyera ku bitangaza, uzobamenyera kubyo bama. Kuko jewe mbere kandi yavuze nti umuntu jewe sindamwemera directement kuko icyo avuze bibaye ndaba kw'ibyo yavuze n'ingene abivuga bihuye n'umutima wa Yesu. Murazi ko hariho abavugishwa kwita amakofi abantu. Amaze kwita amakofi abantu nta mutima wa Yesu urimo. Amaze kuvuga atuka abantu nta mutima wa Yesu urimo. Amaze kuvuga avuga imivumo nta mutima wa Yesu urimo. Umuntu avugishwa n'Imana. Murabona Yesu agiye akabona wa mugore w'umusamariyakazi. Murabona yamubariye Yesu amubwira ngo wewe muri Maraya ufise abagore batanu barashobora kuri umugesera. Inavuze yashize gabuke aricara avuga ati uma amazi wowe Muyuda nanjye ni Umusamariya aho bantu bakatuderera urashobora kuza amazi ati yamenye ubusabye amazi bamusaba amazi hano gutanga rero bafite ikikombe urumva barayaga arabona abantu ati none umugabo wawe ari hehe nta mugabo wese atavuze ko wari ufise batanu ufise ubusuri wawe atikaba mugabo mu mutima ubisenga utuje neza mugabo aramuka ariko no munsi umubwije n'abantu Imana igiye urapfuye ngo kandi ngo nagusengeye urapfa mura ndagusengeye icupa usanga abantu maso yarapfuye umubwije wavuze ngo warapfuye nibabwire naba umaze kubona yuko wewe Imana yawe iri mu wundi muntu byamaze rero babyumva twebwe turiko tubigisha kwironderera Imana bitwigisha abantu ngo twebwe badutuzanira abantu bigisha nabi agomba kwiduza ngo abantu bazokwame baza iya abantu bigisha autonomie spirituelle kwigenga mu by'imwe kuko wowe nawe uzoba pasitori data wanjye nawe utura inyenyeri nawe uzorara mu nzu zose bigisha abantu kumenya Imana uzoba ikintu ca mbere kizokubwira umuvugisha w'ikinyoma aribona kandi ashitse arivuga ntavuga Imana ngo jewe ngwaha ngo nsenze ngo bigende uku ngo nkore ibi ngo nkore ikindi kintu uzosanga abantu barondera amahera bavugishwa mu batunzi bakavugishwa mu bakene. Ikindi cya kabiri baca umutima abantu ntibababwire icyo gukora bakababwira yuko bazokwama biruka iyo bari ngo babasengere. Ntibigisha abantu ingene bashobora gusenga no kunesha shetani. Yesu avuga ngo Yesu wababwiwe ntiyavuga ngo ndagukijije ukwizera kwawe ariko vrema reka muyabashamaniriya mukayumvira Yesu yashaka kwizera kugira ngo amugire aduze ukwizera kwiwe aduze autonomie spirituelle muri we amuduza gushikana ahantu kwizera kwawe bagizera umugore
umugore yabwira gusa ndabwo muhize nkawe prema ukwizera nkawe genda nawe kubera iki agomba kuba umuntu amwizera gusa ntagomba ko yabamwereka inyuma nabona ko abantu benshi barongoye amashengero bagomba kwigira imana aho kwereka imana abantu nibo bigira imana kwereka imana abantu ugasanga abantu baje kuryamika ngaho abantu bajyana impande yo kuryama iwabo bihuriye kuko imana nabo ibimenyetso n'ibitangaza bizobona kubagizeye none wizera pastor gusa uwizera pastor barahabona nabi ukurege nabwiye hatoye igihe gusa kuri wegere cyangwa asanga urahantu byupfe none rero ugasanga umuntu wamukurije arakana wamugatemye urumwigisha mubi umwarimu mubi pastor mubi niba wowe umwana akaguma mu bitugu mbega mako murayi ukabona umwana akaguma mu bitugu uwo mwana agacuka uwo mwana kuga kugenda ngo akure zovome nawe uwo murezi mumva meza si umurezi mubi rero iyo narabonye reka umuntu rero atari no mu ishengero iwacu araza arasanga muri yo ari muri ati jyewe birahamo umuvugishwa araza akavuga ngo akambarira ngo abana bawe ngo barwaye ibi ati ukuri batigeze barwara ibyo bintu agaca ambarira ati kandi n'abasengeye ntibakira batigeze neza ataha ugasanga abana bagira bate barwaye ibya bindi abandi n'umugese bane bumva ko ari uburozi iyo bari barungikiye ngo bangahe baduka banatuganya abantu bakuri ubuzima ngo bagiye kwimba ibintu ngo mu matongo ngo by'abasokuruza ngo by'abaseni uwo muntu yakijijwe agikurikirwa n'ibintu by'inkono bahanze agakiza sera rigiri avec le pasteur ntabwo ukijijwe neza sera rigiri avec le pasteur so kuba watomboga yarara na satani ku gitanda aberi kose neza iyo nigisho barigeze muyumva mubona muzaho onateze kurongorwa nongera ngo afise imitungo afise imiheza afise imigisha yesu yaraduheza rema turyane imigisha rero bakambwira ngo abantu ngo baraje kwa naka ngo baracika igiti ngo ntoja bana gushima ishe wewe yesu nda yesu si ubushobozi wakira muri wowe ngo bugusige kwa siko ni ubushobozi buguhindura wabwira umuntu mushasha siko birivuga ariko azamubwira imana ngo yambariye ngo hari yangu iwanyu ngo hari biri gukurikirana nta muntu bakigwari gwari sana indwara zose nizo kwa basana nta n'amageragezwa kiriho umuntu arageragezwa ngo yumva ngo araba neza ngo bakira ibintu bigukurikirana ngo gukurikirana nibyo babwiye ko mwisi turi mw'icyo hano niyo ararwaye barabasha kwizera n'imana yari yarase kumukira impuzu ziba zonyine zarakiza abarwayi ariko wewe bagiye ubuntu bwanjye barwagije kandi kuri rya gisho ryaramubabaza n'amarinete yawe abavugishwa b'ibinyoma bakomwe cyane ngo kandi bakabaza kumbaza ngo mbega guhindana yumvazo nazo ugasanga n'umurozi aroga abantu akabarogora ngo rumuvugisha biragoye ibi rero birateye ubwoba kandi burya iyo umuntu y'Imana by'ukuri nagenda babwire umuntu arimo satani wamwumva kuri uramwumva neza jewe niyonjana uwo muntu akaja akavuga ibintu yesu niwabona ibyaha by'abantu agaheza akakubwira bakakurikiye baheja nuko uravuga ngo wowe haguruka wowe umusaba haguruka wowe wakoze ibi kandi mwatangaye ushobora ngo ni Imana n'ibiki yesu namara amazi umuntu nta muntu usabamba ukabona umuntu ajya mu bana ngo wowe wakoze ibinini kandi wowe warabikoze hariho bafite amakobwa bakakubwiye Imana yabiciye yacitse yaba turi hasi satani salomo niwe yitwa akizateur yesu ntiyigeze aba akizateur umuntu atumwe n'Imana urashobora kuba ufise ibyaha waranse kubyihana
umuntu atumwe n'Imana aza afise attitude tubonane siko akamushira mu cyumba agati nyamara wewe hari ikintu kitagenda neza akujya kwa Yesu nyene siko cyangwa Imana iravuga atanga urumuri domye kurutoke wowe ukiyuma mugabo ukabona Yesu by'ukuri aravuga ati uyu mugore tumufasha sana Yesu yagize yakoze akantu gatuma bose bagira bamubisa amwihanisha bose bagize bagiye basigana ari bangahe ari babiri aje amubwira ati ndajewe sinaguciriye urubanza amwihani ugende ntuzosubire urumva yuko Yesu burema yari umuntu special murabe na Zakayo burema ntiyamubwiye ngo wa mugabo udashoboka urebe impemu twemera ni impemu zitutumura icyaha by'abantu wabana yavuga ngo wa mugabo mutaza kwa umusuma yabonye yamuronesha hano bakunzi yaraye ndaraye ashitseyo wenyene yashaka mu ashiki komanda Yesu ashitse wayo uco byose kandi nushu Yesu arazi igiciro cy'umuntu Yesu nakengera umuntu Yesu uwo ukazobona imwebe ikengera abantu ukazobona imwebe ititura abantu izoba ari iya Satani mbega ndiko ndabisha ni imwebe zisuka abantu mu ngorane Imana yambwiye ngo wewe uzorongorwa na naka ngo nawe uzorongorwa na naka Dore masini pastor ashimira abantu ibyo naravyanze kandi ntuzoze kumbwira ngo mbega ngo je munacanguwe unanaka none ngubone iki zo twabona gusegerwe uko naho Imana yo muzana ikamuhagarika imbere yawe ingorane zizoba hari abantu bahora bashikutse ugaca ngo tumaranye imyaka 20 banahakuye ikintu na kimwe urabesha uko no gushika cyane naho urwaye komeye abantu ukabwiresha kosokwabo hari ingo zari tutashobora no kugira kanseri iri kubera ubake mu bintu bidashoboka ngo Imana ivuze n'umunyene ukabona ngo utabikoze urapfa bindi Imana tubikwica n'amakuba mu rwazo kubera wowe ugomba kwanga aho kubana n'umugore nawe nange n'umugabo hari abantu bakopesha mbere agakopesha umuntu aza kubesha n'ukuri agakotesha umuntu aza kubesha hariho n'abakomisiyoneri muri bakigira kugisha abakomisiyo shaka mubigera ko ndazibyaye mugabo nyeretse yo byari bigoye drinka byari bigoye kuza kumpera ona twagerageje ndazi n'umukomisiyoneri n'abandi abakomisiyoneri bariho muri iyo kandi bakanyegera mu kuvuga mwaba kuvugishwa rero ubanza ushike neza hasi ushobora hasi usome ijambo ivyo ni ibintu bikomeye muri iyi minsi umuntu akababwira ko ugiye kugorwa ko Imana igorwa ntazasubiza ariko nukuri ugomba kubera kugomba kuba kubera atugomba Imana tumubwira ko kubera ko iyo wari ugomba niga hari ikintu cyemeye hari shakara cyacyo ino bizo kitari poste itandukanye ibi cyose umuryango wugurisha kandi niwatabura kwinjira akuye kuzogoya nabonye ejo nyene igisigo cy'amagoro zochasha kandi higa yeto tabura kugomba uhebya bintu umuntu w'Imana yavuga yo byungururiye Regina Postate ni shengero rya Satani ibi rero ni wenda bajambo y'iseshego rya Kristo nyamara bivuze ko ari umubiri w'igikoko umutwe ni gihume igikoko umubiri ni dini rya Satani ko Regina Postate izoba yemeye byose urabona muri Bibiliya bavuga ngo igikombe ngo afise mu mubiri w'igikombe ngo kinini ibihumanya byo ibintu byose la perversion izobe mw'ico gikombe kugira ngo umuntu rero ashobore gutsinda iryo dini afise ingufu nyinshi kuko iyawe ryari dini gusa ridashizwe na leta urabona mu bihugu birimo les églises d'État
akarorero isilamu nta rindi dini ryinjira na bibiliya ntiyinjira niziko mukamuranye ni ukuvuga yuko kandi iryo dini ryo nizoba ari idini rya leta imwe nizoba ari idini rya leta guverinoma mondiale. Ubu rero bariko barabetumiza bariko barasambura ibintu byose byoshobora kugumizaho les valeurs de l'église. Les valeurs de l'église nazo zari les valeurs de la loi naturelle de Dieu. Akarorero hatangiye ibituma ngo ubuye nimureke abantu bahukane badashobora kubana bahukane hari umuntu arongora udashaka ubumengo birumvikana ubumengo birumvikana mugabo harimo iki harimo guhakana ivy'Imana bizeye kuko babona icyo Imana yamatanije neza n'umuntu akimatura harimo ibintu bikazabukebuke gutyo mugabo umukristo tekana abageni yemema nshaka nko umufondamentalisite mugabo umufondamentalisite mu iki mu mabarere mu ijambo ry'Imana rijya kujya mwabona ngo gakiza kamwe kambere sinzi kuko icyaha naho cokorwa n'umwungere naho cokorwa na papa kiguma ari icyaha hariho rero uri ahantu ugowe rero nababwira abantu ni uko duhuga mu mabango y'ibikorwa by'Imana niko utakaza amashansi yo kuja mu ijuru ntibanyumvise umukristo biroroshe kwaja mu ijuru umujenama biratanguye kugora umwarimu biratanguye kugora umupasitori biragoye cyane baragora cyane asigaye nka senkani purusa umwungere bene iki azobazwa byinshi ingingo afashe izimiza benshi akantu gatoya gusa karononye ibi uko munira rero kuva mu pastori umenye ko mutemye pourcentage y'ijuru kuko twebwe nitwe tuzokungurura l'apostasie mw'ishengero sasa tuzokungurura l'apostasie mw'ishengero nitwe duhindura ukwizera tukaza kwizera kutari ariko umuvugisha akanakabwira ati Oscar uri umuntu mwiza Imana iragushima nanjye ndigize rero baswahili mwe nawe batige babona icyaha cyo bagomba guhenda ariko bigaragara ko bari mwebwe muri studio mwiza aya besha umuntu yabonye icyaha ntabwo usanzwe ubizi kandi na apostasie ni gucurika ibidomo ni ugutakaza ukwizera bakavuga kugira ngo ukomprometa kwizera kwawe ukagusubiriza ukundi kwizera ibi ni ibintu bikomeye cyane baza ko mbere mu bintu bingoye mbona numva ko mbere ari intambara ikomeye tugiye kwinjira ni ukundi kwizera n'ayandi ariko baravuga urumva ngo none ngo ni abagore nibo baba pastor abagore baca banyumva nabi mugabo jewe aribo bashikwe none jewe naraje umupastor w'Anglikani n'umumetodiste ingano abaza nebe baza theology na jewe narayize yari wani iyo musengera umugore kwa pastor musomahe n'abaje musomahe kuko gushobora gusengera umupastor udasomyana ko diya ivuga neza ikintu cya mbere yavuga ngo abe umugabo naheze mwumva ibyo wagira bifute umuntu abica ashaka abe umugabo ibindi bizaha baca bazwenga ureka pasiteri biragoye ngo hariho Imana mama hari kwinjira gusa kandi turabuze Imana mama nje cyane icyo bavuze uko biri muri theology africaine aho bavuga bati turazi Imana uko imeze n'urukundo rwayo n'imbabazi imeze nka mama mama hari ibintu bigoye mw'abantu mudashinzwe nicyo gituma njyewe ndababaraye dusigaye twigisha abantu iki mukera baratwigisha neza les bases doctrinales ibyizerwa ukabatirizwa wumvise mubi wize ariko no munsi kubera ibi bintu birimo bizaba biri mu mafaranga bizaba biri mu maproje bizaba biri mu mashyirahamwe bizaba n'abatazwaho poromosiyo
afite iri dini rizofata ibintu byose kandi abatarigiye mukozi wari idini rya leta bazoca bimwa babafita ibintu byinshi babogwe kandi abapentekote tusigaye dukunda amafaranga hari naho usanga turusha kuyakunda kurusha Imana kandi turashobora nyine ubuzima bwiza kw'isi nyine urabona umupentekote umuntu ari shike umupentekote atamese impuzu uzomenye ko adakijwe neza ni ukuri umva kubera ibyo rero isi twuguruye tuba tugomba kuja rero intambara tugiye kurwana ikomeye ni intambara kontra apostasy kandi abapentekote sizo abantu basomye igitabo cya David Wilkerson yavuze ngo abantu bazohamwa ni abapentekoti n'abakatolika karisimatike sitwo basomye icyo n'ubu abakuri katolika haratangiye kwica akantu avec ibintu byo guhorasha mu mazi mu mabarere yabo no mu mabarere pire tubona yuko hari abantu abakatolika karisimatike abakatolika karisimatike no mu uri ndani bari baranawanye amadini abiri ishengagiye no n'ibisanga ko yasenga nenga ni pana ariko abantu bakirinyambaro bazohabwa ko bose bapfuwe bagereranywa n'aba energisite mizima kuko aba energisite mizima bazoseza muri ntuzaba bafise idini isengera mu abamisirima n'abakristo bagasengera hamwe muri Nigeria iryo dini mbere risengera Yesu ashimwe igihe cyose nakurikiranye izi nyigisho muratanga ibintu biteye ubwoba bizoshikiriza kandi namwe mwabikoze ko nk'intambara ya gatatu y'isi yose intambara ya Gogi na Magogi ibya Antikristo ingene rya rusengero rw'i Yerusalemu ruzobomorwa ikaba intandaro y'izindi ngorane nyine zikomeye ku bantu hari ikintu kandi barabihurizako hari ikintu badahurizako abantu batanga izi nyigisho twumvise ntibahuriza ko ingene ko ishengero rizoduga imbere y'uko ibyo bintu bikomeye biba ku bantu canke bamwe bakavuga bati ishengero rizoduga imbere y'uko byaduka abandi bagakigisha bati ishengero rizoduka Imana izoreka banze bumvirize nabo nyene ishengero ryumvirize n'ibigeze icemwo bibone kuza kuba Yesu abone kuza kubasova akaba n'abandi bavuga bati ishengero rizoduga ibyo bintu byose byarabiciyemwo naryo nyine rizobanza riri nagomba kubaza rero mwebwe mwatanze izi nyigisho mwisunze ijambo ry'Imana cyangwa mwisunze Bibiliya mubivuga bwite bisanzwe mu gusobanura kunyagwa kw'ishengero hari ibyiyumviro bitatu ibyiyumviro bitatu hari abo aba pré-tribulationniste mi-tribulationniste na post-tribulationniste twebwe abapentekote twebwe turaba pré dukunda kwemera pré ariko izi ngorane zose ziva kuki ziva kuri interpretation udashobora gutandukanya neza ibyo Yesu yavuze ku Isirayeli kuri Bayuda n'ibyo yavuze ku ishengero kuko Yesu igihe ariko aravuga ishengero ryari bwabeho mugabo usomye neza ariko agakuba azoja mu nda kwarekwa iyo ariko aravuga yuko kandi ubutumwa bwiza bw'ubwami buzovugwa isi yose maze umuheruka agaca atibuka hepfo aravuga ngo nimwabona ashaka inzira cy'ubururu biragaragara yuko umuhera avuga ku ishengero rizoba riheho kuko hari abavuga bati
inyuma bagaga kujya kuvuga ngo azokoranya abatoranijwe ntabwo kuraba mu Isirayeli abatoranijwe arakugwa ibihumbi 12 ngayo 12 siko abandi bakavuga ko ari hagati kandi bakavuga ibihombo bishimikiza hose ko ari hagati mu magogo ikintu mvuze ijambo ya mbere iyo kandi bakavuga ngo ko mwitondeye ijambo ryo kwihangana nanjye nzokurinda ibyo byo kugerageza kugerageza abari mu isi iryo jambo tuba turihagarara ko cyane n'isezerano Imana yasezeraniye abiha mugabo kuvuga ko ibishenge bitazohonja na gatoyi bitazogeragezwa jewe sinobyemera kuko muba muri Korinto abanyefeso ngo iryo shenge azoryeza siko agishire bimeze n'inkumi itoretse hari ntabwo izuba ryakuwe ngo ritagira injebejebe n'akaraba hagati itongera bikunde serofe n'umuriro rero umuriro ni iki n'amageragezwa kandi uko ishengero ryatanguye niko rizoheza murabo kigaragara coco samwe ishengero ntacyo ryoba rikora mu by'ibimati n'amashikano ntacyo ryoba riko rirakora kuko hari periyode yagerewe ishengero na periyode yo kwibuka kwa Isirayeli kandi Isirayeli iherewe kwibuka kugeza no ku murongo wayo yavuga Isirayeli gusa kuko yabivuga igihano Kristo yitwa ahagaze Yerusalemu kandi Imana irafise intumbero y'ishengero afite intumbero y'ishengero ni propagation de l'évangile no gukwiza ubutumwa bwiza no gushinga intahe Yesu mw'ico gihe gushinga intahe Yesu bizoba bikenewe sinzi ko byumvikana bizoba ari ikindi gihe donc bizoba dukeneye kuba mw'ico gihe jewe rero prefere kuba muri shuko bisanzwe benshi basigura ngo reception ya Yesu na filiation non filiation niye kubaza igihe parce que les trois ans église mbere nizo kubaka urusengero nizo gusubizaho imbazi n'amashami rero baza ko abiteguye byose igihe twari Yerusalemu muri 2019 amagri ari mu kibuga cy'icyo Yerusalemu baziriye n'amabati turabaza tuti none hari kubera n'abantu b'ubwenge cyane abantu kubwira kuko hatuzwara amakuru avuga yuko icyo kuba ku rusengero byose bamaze kubyegeranya tuti none urusengero byose kuko tubizi ko hari itangazo cy'Imana tubizi ko bizomanuka bivuye mu ijuru bakabona ko ari barahisha ariko imyaka 3 yose bazaba basubijeho byose bimaze n'amashaka ivyo rero ni kontre y'ukwizera gushinga siko nituzoba tukira uko bigenda kose none nitwaba tutaraha uburyo bw'ishima n'amashaka nyuma ko tuzaswagiye imbere y'atibirasi ukaba nawe ufise intahe bifuza gutanga cyangwa izindi nyigisho cyangwa ugomba kuduhuza n'ubifise twandikire kuri ino nimero ya WhatsApp 68 884 981 68 804 981 canke 68 42 14 47 68 42 14 47 kaze twiteze intahe zivuye muri mwebwe kugira natwe tuzisangiza abandi izina rya Yesu rirusheho guhabwa icubahiro kaze Imana ibahezagire niyo mesa dayakunda